reka murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. twaritonze rero kugira tuhashire umuntu twibaza ko bishoboye gusumba abandi. ngo mwaritonze none wabishoboye ategerezwa kumuseruka. ayo mayeri yanyu twarayahinyuye nta bindi bintu mutubwira ngaha. oya cumbati oya. Vyavuye bigenda gute? John. Oui. Cicara mu biro byawe rero bishasha. Madame Alice, merci. C'est bon. Komite n'abandi bakozi uzozura bamenyera bukebuke. Kuri murakoze cyane munyakiriye neza. Naye hasigaye je ndabemeye ko tuzokorabora neza namwe hamwe n'abandi bakozi bose. Ntabwo Gipe. Sa. Hari ikindi tutamweretse John? Weka nta kindi. Erika ndetse ko byakora izindi tutuye mu rusha. Naho yaramaze igihe mu karuhuko. Ego, hama John. Ego. Dossier uherako nizi nashize muri Spardia John. Nizo komite iri kwihweza. Okay. Ego. Chafata kanya gakwiye ndazige neza nta kibazo. C'est ça John. Ni waguye ingese kamera. Cyari wawo. Ego. Ariko numva ni mushasha ukuntu. Oya nawe. Rega. Ndababaze kuba dufise organigramme yanditse na liste du personnel y'aba fournisseurs hamwe n'aba fonctionnaires. Ego ega amakarasero birimwo najye panze muri biri wanje sinzi ko yabonye John. Okay bon na yarabutswe ariko j'ai pas fait attention cyane. Ntaco ega ashaka kufa kuzobo yakeneye ku ya consulta. D'accord uzombwire ndaburi karasero yavyo nta kibazo. Okay hama heroine nayo iri imbere yawe. C'est bon c'est bien. Bon je ndakunda gukorera ku cyanditse. Ofite ni kimwe mu biranga intwari rero. Ego. Nukuri Mariza yaravyitwaze cyane. Ego. Nta nuwo kwiyadukiza muri administration ngaha. Bikunda. Ahubwo John. Reka ncengere ko ndakwibariza ikijanye n'ico nyene. Ego. Pas de problème. Umuntu mbero yo kuguma muco mwiza gukorera mu kumugaragaro. Twarafashe ingingo yo kumanika rapport finance kugira ngo habe transparence ntire mu majambo gusa. Wumva arico? Bon. Kubaco nico kuko haje transparence ikuraho ibihuha ibintu byo kwagirizanya gusa ingingo y'imanikwa naho imanikwa ifatwa nabo wenyene jera. Kibazo Gipe ndagutahura erega John ni uri umukambwe kuri we. Merci Charles merci urakoze urabimvugiye John. Oya aho no kuba gufata ingingo ihambaye ngiyo udatekwe igikumu nawe. Oya reka yega sinira gutera igikumu. Oya poste ya gérant bayiguhaye babonye kwikwiriye ubasha rero office sawa. Yego mugabo havi yawe tumeneka byose ni by'imishahara cyane. Erega mahani y'amavyuruka ngo ntunze. Okay. Bon, ari ya vie ndayiguha. Bon, nibaza ko iby'imishahara byovamo. Ego, mo kwafisha juste budget global, la budget global n'ama dépenses comme ça bakabona nyine ingeri faranga ryabo riko yakoreshwa. Ibyo birahumuriza. Très bien John. Très bien. Ntumva none ega tubiri tuvurana ubuvu. Merci mon frère. Je sens qu'on va faire une très bonne équipe tous les trois. Ego. Erega byatanguye. Ari genda rero ugire photocopie izo page duhurije ko ucumane ku bunyene. C'est bon. Ya. C'est moi ma beauté. Bonjour. Ya. Uranganze toto. Mumbari. Nabyo batsi byo my queen. Sine ko ndibaziye umuntu agira ngo ngasanze aho nibere. Subiza umutima hamwe. Wanje nawe utuze. Kuko wagize ikibazo amaso yanje ahuye nayawe. Tuza nukuri. Ndomi. Ugira agapame ko mu gitondo none. Nako kumugoroba kariho. Bravo. None nze kukurindirira uhejeje akazi dusangira kandi kavere. Cyane tugende bunyene. Ngene wahatswe ku nkwagera ingorane muhira. Nosubira kugukurikira we gatoto. Naragukozeko. Aya. Narakubashe. Sha mbabari.
afite mbashaka juste kugumana nawe ubwo bwiza bwawe ndabwiharize uratanguye ari wewe bisa nibandanirize ku kazi sincereka ngo banyirukane ntari ico idai bakwirukanye uzoce wiziri wanje naho mama umukobwa mwiza nkawe akina kugirirwa entretien reka sinokwikura mu kazi naba nasaza naje uzokina ariho ndi kukwezi zoza ndaguha yuko kugura twukeneye twose mbe hajya kwa mami bagwemba ngahe twumve sikirenganye ne ariko ntiwumva no kwiye kwiruhisha abayiponzi zuri kuragendesha mu vyondo ibisi vyiza toto sinokwikura mu kazi shareka ivyo bintu my queen my miss kubera iki pourquoi nzogwa yasumba igicuro 10 incuro ijana oya ndakubaze gatoya hanyuma tante Yuliya niyabona afise intoti nagikora nzomubwira ngo nayikuye hehe jewe queen reka ubwoba ugukoze ko azobakoze ku mbonero yanje tinari na craindre avec moi je bigade toto umva rero toto jewe ndacerewe ndekura ukuboko ncomoke ku kazi kandi bonjour chérie uko nyene makabizo kameme Odi. Urakaza neza muhungu wanje. Niwitumere kuri urarira. Nta mugabo araradasoma. Yego. Eka ntazi nzoganywa. Nahitanye nimwe kwa mwana. Urabanyibukije bajya bashenze umenga ntibarenzwe. Barashobora kundihisha naravyaye muhungu. Ya facture wampaye niyo rero. Nababwiye no hanyuma ntibaze basubire kumaramariza mu bantu. Bazokwambe baguhamagaruri. Okay. Babikoze nabo. Facture ngiye nayitahanye ngiye. Nibaje ko barengeje urubwiro. Muta ibi biharombona nivyo cyane. Ehira. Ego. Menga nivyo nyene bambwiye. Ko waronse nzopfanywa. None papa. Izi nzoga zose wazinyoye urumwe. Abagenzi banje bakera basigaye ino. Ariko baranyakiye. Bo twari kumwe. Mugabo haje bakeye abandi ngo bafatiriwe. None papa. Abagenzi bawe bakwakira ku mufuko wanje cyane gose. None bo kwisopa afise umuhungu aserukira ibigega bibogaboga hajya kuri izindi. Uko nyine uzoza uratora murajya nyine. Sinore kagushima kubera ngaho mwebwe kabisa. Ndashimira Imana. Umviriza papa bazirika. Umviriza papa. Erigije izinsi gwanje. Ajye amafaranga ari na beneyo. Ndakubatse. Ikibazo kiri hehe none? Isiwe wumva ko gihari. Canke ijambo gira ntuzi cyo risigura. Ibiri hajya byose. Siwe ubibazwa. Ego mugabo. Ugarekiga mwana. Imana iraguha. Ukayimanuza. Hajya warakiza inyota n'ubukene. Ubu twese mu muryango. Niwe duhanze amaso. Urakurikanura. Ivyo ni kurambwira muta. We yumvire neza ico bisigura. N'ingaruka zavyo. Wavyumvire. Ego kabisa. Gipe. Naragusomesheje. Ivyo ndabizi. Uraminuza. None urageza aho umbwira ko atabwenge gifise bwo kurimbura ivyo mvuga. Sico navuze pe. Urabizi ko ndakuba cyane. Ariko uri kuntuma kwiye. None uhagaze kuri izine nkana. Nkigipopi. Mpagaze nk'umutwara twarira bose mutama. Izine n'umugambi bw'eno dende washoboye guhuza abaseriko n'abarengera atakwinuba. Mwana. Umurengera atatwinuba ntaravuka. Nta n'uzopfa avutse reka nta uzobaho kwera tangura ahubwo wiyumvira ingena wo marazi janzoka zose uzisubiriza biwacu ivyo ni bivuze gamutama ni ubivuze ukeneye bakomane nkuko banyumoye mukama wa uravyumva gagipe bitange hakikane twakuze twumva widogera karenganya uko abarengero nubu ni kukiriga mutama none ninakora nkabo nzoba ndabarushije iki wamwa usigaye ufise amanyama mwishwanje ndavuga kavuga muvyeyi mu cubahiro cawe mbabarero nyishuri sibyo ko twarenganijwe natwe turenganye bwa butungane n'amahoro urindiriye bizoheza bivehe mbwira mutama gipe reka kumagara ku gakanu rero umenye ko ndi so unyubahe Allo? Oui, mama Eta. Wamaze kuryama ko telefone yawe ikireka? Namaze kuyishira kuri vivrere. Gina ni village twaryamye kare. Hewe. Kanura ndagufitiye inkuru ituma umuhisa. Aho. Etane wanje yaje. Inde? Etane. Wa mungu wanje. Sa.
araye ni rusange tuvuye kumuzana kuri aeroport ariko wamugoranye umunezero yo utagira ukungana adukubise surprise ngo tumva ka yo uti karibu cane mwana yewe uti beko uraho n'umwana ifoto zirabesha yuri kane wanje yarabaye umugabo mwiza asa na se nk'ururabo ntumbwire ndahomvye yemwe kutaba nk'iba mu gisagara nugira ikibazo yambwiye ko ashaka kuhatembera hose ngo yarahakumbuye tuca niyarandi ndamuzanye tumara imisaha iwawe yo ndagowe mana nzoryoherwa cyane none azohashobora burya icyo si ikibazo shaka babonane na kanyenyeri wawe yaho erega n'umusore ageze uzi gutega ashaka umukaza nkatamusitsi buraya oya ikanambwira byose ntawe afise aho rero urabizi yuri ko namye nkunda akanyenyeri wawe kuva kiri muto nukuri ibyo ndabizi ndamuroshe nk'umukazana notamba ngatarika none ga yemwe burya itana amaze kugenda mu mahanga ugira umurangire kanyenyeri azomwemera mburazi nyene akunda irya televiziyo ya kanyenyeri sinibaza ko atomwemera kandi web tv burya arayiraba reka ahubwo ngira ntayo ndaraba ntumbwire mva rero fasha dupange ingene umuhungu wanje yohura n'umukobwa wawe aha ubwo abavyeyi bazokoroherwa mu kurindira kumenya uko bizogenda ubu naho ni wa mwanya dusomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe gipe imbere y'uko ashikiriza ugiye kurongora izine Cumbati yaciye atera akajagari y'uko uko bigenda kose biyamiriza uwatowe mu gihe atobavuye mu mugwi wabo mbega iyo nyifato ya Cumbati muyivuze kwiki intererano z'uno munsi katuzihere kuri Victoria ava imuhweza muri komine n'intara ya Muramvya yagize ati numvirije inyifato ya Cumbati nabwibereye na gato ataho kwagiriza abo mudasangiye umugwi ko ari bo babi yari kumviriza nk'abandi bagaheza bagatura ubu barongora bataravye ivyo bahuriyeko ati nyabuna bagahitamwo mubo babashikirije baravye ico azomarira izine ati kugira babandanye batera imbere bagaheza bagatora indongozi ibibereye gusumba abandi atabishobisho birimwe canke ka mwana wa mama ati bashigikire ubushoboye hama babashe gushika ku iterambere rirama yamuhemye Richard nawe aba mu ntara ya Mwaro muri komine Kayoko muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati iyo nyifato ya Cumbati niyo kwamirira kure ati cyane kuko niyo kubandanya kubiba amaca kubiri hagati y'abarengero n'abaseruko ati Cumbati arihenda cyane ati kuko burya gukora neza ntibivana n'umugwi uvamwo atahubwo bisaba gukora wisunza amategeko agenga igisato rimwo utisunza amaca kubiri afatiye ahantu na hamwe ati iyo hagize rero ubukora yisunze neza yabo basangiye umugwi gusa ico gihe umusaruro noheza ngo ugende neza ati kuko abandi bo ku rundi ruhande baca bakorana inzigo ugasanga hari n'ivyo bariko baronona ati mu kazi dukora rero nitwirinda abo bose bagomba ko dugakora duhengamiye kubo dusangiye umugwi gusa Kabura David nawe aba mu ntara ya Kayanza muri zone Muyange yagize ati iyo nyifato ya Cumbati yo kubiba mucakubiri siyo ati kuko utaramundu gatarura ibiboze ati kandi imvugo nk'iyo yo kubiba amacakubiri naciza kivamwo atari urwanko ati nko mu kibano bace bafise umutima w'ibisebe byatewe na kahise ati nta kindi atari kuguma bibakora mu nkovu ati bantu rero bameze nka Cumbati no bahanura gufata ingingo yo guhinduka atari uko imbere si heza cane Iranezereza Emery Batazira Baome ava mu ntara ya Rutana akaba ari n'umunyeshuri ngaho Bujumbura muri kaminuza ya UGR muri campus ya Ngagara yagize ati inyifato ya Cumbati ntabwibereye ati uko ni hamwe haramutse hatowe uwo badasangiye umugwi ko cavyuka akajagari ugasanga izini ibayemwe induru ati nyabona navi buzimu aje buntu yumve ko kuba indongozi ari kurongora bose atankunzi utaravye ibinabiriya ati rero yotekana akumva ko basangiye ikintu kimwe atamahoro agasasagara bagatera imbere nakare ahari amahoro umuhoro uramwa
reka ubu naho dusimbire mu ntara ya Gitega muri komine Nyarusange ku mutumba wa Bukoro aho Jean Claude Mvuyekure yagize ati Combati inyifato yagize siyo ati ubwa mbere yari kubanza kumviriza aho batoye ati hama akamuhakana mu rupfasoni atagumuye abandi agaheza agasigura imvo yumvikana yo kumuhakana atari uko afatiye ku mugwi bavamwo atahubwo aravye neza ya bose ati kuba rero umutware yova mu mugwi uca nkuriya ati sico gikuru ati gikuru nuko uwo batora wese yo kwitwararika ineza ya bose ati rero Combati ntarabe ngo haje abo mu mugwi wabo kandi batabishoboye ati nyabona ntibashireho uwitwararika iterambere rya bose ati kandi ridakumira. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Ndikumana Dismas wo muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge aho yagize ati inyifato ya Combati sinziza na gatoyi ati kuko umutwari mwiza mu kurongora ntaraba havuka canke abo basangiye umugezi umugambwe eka n'ibindi ati umutwari mwiza atwarira bose ati bigenze uko izine bicitembagara ubwo nyene ati Combati nabi buzimo aje ibintu yitandukanye n'ivangura. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwanya twasomera akabazo ku gice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira insiguro gipe ahaye se wiwe we abonye ko atamwubashe mbega umuvyeyi ivyo avuze vyose ni kuvyemera. Ndasubiramwo insiguro gipe ahaye se wiwe we abonye ko atamwubashe mbega umuvyeyi ivyo avuze vyose ni kuvyemera. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza imutwandikire kuri ya numero 61 ubusa 9 eka nawe bo wowe wifuza kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri numero 61 ubusa 9 duheze kutubushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'835 muri rwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri. Murakoze naho ubutaha. Cari gikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.